Ndi niteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza mu vyo uriko urarangura uwo munsi wa mbere w'ino ndwi igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kw'icenda 2024. Ano makuru ya kano kanya rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Imyaka ine irarumanye Koloneli Felix Havyarimana hatavuze iyo yashize Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana. Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana bari abasore bo muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro, bari mu ndongozi z'umugambwe SNL muri iyo ntara. Bienvenue yari mu nama mpanuzwa jambo ya komine Rusaka, Jerome Ntakarutimana nawe yatwara SNL ku mutumba wa Rucunda. Mu matora yo mu mwaka w'ibihumbi 2020 bano basore barigishije rwose umugambwe SNL ari navyo vyatumye bahamwa bidasanzwe n'ubutegetsi. Kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icenda 2020 bano basore babaye nk'abahungira i Muramvya bariko baronderwa na Gerard Ndayisenga yatwara iperereza mu ntara ya Mwaro. Bakigera ku murwa mukuru wa Muramvya, Bienvenue na Jerome hari imbonerakure biganye yabamenye aca arabarega. Ico gitondo barahagaritswe n'igipolisi kibajana kuri komisariya y'igipolisi i Muramvya. Hageze umugoroba Bienvenue na Jerome barasohowe agasho bahabwa Felix Havyarimana yatwara iperereza mu ntara ya Muramvya. Kuva ico gihe nta gakuru ka Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana. Koloneli Felix Havyarimana ntarigera abazwa iyo yashize abo basore. Inyuma ya Muramvya, Felix Havyarimana yaratwaye iperereza mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Muyinga, ubu naho hakaba ageze mu ntara ya Cibitoke. Aho hose yaciye habandanije kuvugwa abanyuruzwa bakaburwa irengero ryabo. Igihe Perezida Ndayishimiye aje ku butegetsi muri Ruheshi 2020 harabaye amezi 2 n'igice y'agahengwe. Ivyo kunyuruza abantu wamengo bigiye guhera. Inyuruzwa rya Bienvenue Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana ryarangije ico cizere, maze umurindi wo kunyuruza abantu ku ntwaro ya Ndayishimiye ubu uratanguye. Kuva ubwo abarenga 120 baramaze kunyuruzwa n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Abakora ako kabi kabishe nka Koloneli Felix Havyarimana ni ntakorwa ko zikingiwe n'ubutegetsi. Ni inkuru ibabaje cane rwose. Nayo mu yandi makuru kandi nuko hari uwoba afise amakuru y'aba bantu yoyadusangiza. Haraciye amezi 3 dutabarije abagabo 3 bo ku mutumba wa Kinanira muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Bitwa Desire Baragasirika, Atoyi Marike ndetse na Mohamadi Adamu, bose n'abanywanyi ba SNL. Abo bagabo bafashwe kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2024 bajanwa mu gasho ka komine Gisuru. Mw'ijoro barasohowe agasho bajanwa ahantu hatazwi. Amakuru dufise yavuga ko Shabani nimubona yari yarahiye ko bategerezwa kwicwa. Shabani nimubona arongoye imbonerakure mu ntara za Muyinga, Ruyigi ndetse na Cankuzo zigize intara nshasha ya Buhumuza. Shabani hakaba asanzwe azwi mu mabi menshi cane. Uwari yaduhaye amakuru y'aba bantu ntiyasubiriye kuboneka ku murongo. Turasavye uwoba bazi ko yotwandikira inbox canke kuri WhatsApp ya Ndondeza akamenyetso ko guteranya 3 2 4 6 5 5 1 9. Abatarumvirije inkuru ya mbere yo kw'igenekerezo rya 6 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 hinganye bashikirize mu buryo bw'impfunyapfunyo. Yaragiraga iti komine Gisuru amagorwa y'abanywanyi b'umugambwe SNL. Abantu batazwi baraturira amazu, inyangamugayo zigaca zinyuruzwa.
Amazina y'abo bagabo batatu ni Baragasirika Desire, Toyi Marike ndetse na Mohamadi Adamu. Bose bava ku mutumba wa Kinanira muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi. Bose uko ari batatu ni abanywanyi b'umugambwe seneri bayoboka Agathon Rwasa. Kuva mu ijoro ry'uwa 28 z'ukwezi kwa gatanu 2024, bano bagabo bavugwa ko basohowe aho bari bapfungiwe mu gasho ka komine Gisuru bajanwa ahantu hatazwi. Imiryango yabo irahangayitse. Ifatwa rya Baragasirika, Toyi ndetse na Adamu rifatanye n'iturirwa ry'amazu muri komine Gisuru. Mu ijoro ry'uwa 27 z'ukwezi kwa gatanu 2024, amazu 9 y'abanyagihugu yaraturiwe ku mutumba wa Kinanira muri komine Gisuru. Naho abanyagihugu bashwa badutse biruka kurondera inkozi z'ikibi zakoze iryo bara, ntizigeze zifatwa canke ngo zimenyekane. Bukeye umukuru w'iperereza mu ntara ya Ruyigi, komiseri w'igipolisi mu Gisuru, abajejwe intwaro n'abapolisi benshi bazindukiye ku mutumba wa Kinanira gutohoza ivyabaye. Nk'uko twabibwiwe n'umunyagihugu waho, abo bategetsi bashitse baja kurondera abanywanyi batatu b'umugambwe seneri, ni ukuvuga Baragasirika Desire, Toyi Marike ndetse na Mohamadi Adamu. Bageze ku mihana yabo basanga bagiye kugesa umuceri, baca batuma abakenyezi babo kuja kubahamagara ngo bitabe abategetsi babasange ku kirindiro c'igipolisi ku mutumba wa Cijongo. Ba bagabo batatu babaye bagishika baca barafatwa, barabohwa, bajanwa mu gasho ka komine Gisuru. Ijoro rigeze boba barasohowe bajanwa gupfungirwa ahandi hatazwi kugeza ubu. Imiryango ifise ubwoba ko abayo boba barishwe kubera amajambo ateye ubwoba yashikirijwe n'umukuru w'imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza, ni ukuvuga intara igizwe na Cankuzo, Ruyigi ndetse na Muyinga. Shabani nimubona avuga ko abazofatwa ari ukubica bose. Guturira amazu ntivyagarukiye ngaho. Haciye iminsi itatu kw'igenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatanu 2024, harasubiriye haraturirwa inzu zitatu ku mutumba wa Nkurubuye uhana urubibe na Kinanira, aho nyene muri komine Gisuru. Abakoze iryo bara ntibafashwe. Muri aya mazu 12 amaze guturirwa, 2 abamwo imiryango yaheruka guhunguka, 10 abamwo abantu bavugwa ko ataho bahengamiye mu bijanye n'imigambwe. Iterabwoba ku banywanyi ba seneri. Umunyagihugu wo ku mutumba wa Kinanira yatwandikiye agira ati: igiteye amakenga rero kinadutera ubwoba ni amajambo y'abategetsi. Nk'akarorero, komiseri wa komine yarakoresheje inama ku wa gatandatu uheze, igenekerezo rya 1 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, ku mutumba wa Kinanira, ahamagarira imbonerakure kwica umwansi batiriwe baramenyesha imbere. Yagize ati: agakwavu muzofata muzoce mukarya, ntimwirirwe murambwira, kandi mwarumvise ko abaturiye umuriro bafashwe. Ubu uzofatwa nzomutwara mu ruzi arugazure. Ku wa kabiri naho, igenekerezo rya 4 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, umukuru w'imbonerakure Shabani nimubona yavuze amajambo asa nk'aya ati: abo banyakuranduka bashaka kudutwara igihugu tuzobica bose. Ubwoba bwinshi mu miryango. Imiryango ya Desire, Baragasirika, Marike, Toyi ndetse na Mohamadi Adamu iri mu bwoba bwinshi kubera itazi abayo aho bapfungiwe. Iyo miryango ivuga ko idatahura ingene abayo bafashwe atamatohoza akozwe. Ku bwayo abakoze ibara ni abandi, ikimenyamenya nuko inzu zabandanije guturirwa kandi bari baramaze gufatwa. Imiryango isaba kumenyeshwa aho abayo bapfungiwe bakongera bakajanwa vuba imbere y'ubutungane kugira bisigure. Uwogira ico amenye kijanye naho Baragasirika, Toyi ndetse na Adamu bapfungiwe, yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32465665 Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure.
no kwibutsa ko ngaha kuri no mboneshakure tugushikiriza amakuru aba ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata ca ba mukerarugendo, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'umutekano, igisata ca politike ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner nawe ukoresha YouTube y'igifaransa canke ijambo subscribe nawe ukoresha YouTube y'icongereza, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa, kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kubandanya urabaho neza.